Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure ya nyari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata ca politike, igisata cy'umutekano, igisata cy'indero, igisata cy'irero cy'uburimyi n'ibindi vyose, maze amakuru akabashikira ku gihe ni mu nyuma yo gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tubagezaho amakuru tubafisiye none, maze rero icyo tugusaba no kugira ngo ntujye kure utari wafyonda subscribe fyondako, icyo utegerezwa no gufyondako maze amakuru akajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Rero tudatevye tubageza hano amakuru ku buryo bw'idonido. Abasirikare baratakamba ngo baronswe amafaranga bakoreye muri Somalia. Haraciye imyaka hari abasirikare bagoma baheranirwa imishara yabo bakoreye muri Somalia, hari abadaheraniwe amezi agenda asumbana, hari n'abaheraniwe amezi yose bakoreye, hari abakoze ingabo zifasha Somalia zitwa ATMIS, hari n'abakoze zihinduye zikitwa OSOM. Abo bose baraheraniwe. Abatwarije soda ntibatanga umuco muri kedemu bo ntibaraheranira umusoda ngo nuko yatevye guhembwa aya Somalia. Ideni yagiye afashe bararyihemba mu gashahara gato umusoda w'Uburundi asanganwe. Imiryango ikinjira mu magorwa atagira izina, ni naho hava ko bamwe bata igisirikare cy'u Burundi bakigira gupagasa Dubai. Umwe mu basirikare ari muri Somalia yanditse n'ishavu ryinshi ati, mwaramutse neza, ndi umusoda, twagira tubashimire ku kuntu musanzwe mwitanga mu gufasha no kuvugira abadafise aho bavugira, n'ukuri Imana izabashimire. Hari ababatuka ariko iciza nuko ababashimira ari bo benshi cyane. Nagira mbasabe mudufashe mutuvugire, turazi neza ko ivyo mwandika umukuru w'igihugu abisoma canke babibona. Twari twifuza kumenya ko twoba dukorera umuntu nuko twoba dukorera igihugu. Hari abasoda bamaze imyaka 4 badahembwa agashahara. Reka mbivuge mw'ubu buryo, mu bisanzwe ndiko mvuga abasoda bagiye mu butumwa bwabo muri Somalia. Imbere yuko yitwa OSOM yari yitwa ATMIS, imbere ya ATMIS naho yari AMISOM. Kuva twinjiye muri ATMIS vyaciye bitangura kuyuyumba ibijanye n'agashahara, aho umukuru w'igisoda waciye afata gisoda nkaho umengo niciwe. Kuva mu mwaka wa 2022 gushika n'uyu munsi hariho abasoda bataraheza guhembwa. Guhera mu mwaka wa 2022 mu kuduhemba bagiye barasimba amezi. Muri 2023 naho nyene basimba amezi, 2024 basimba amezi, umwaka wa 2025 n'uwo turimwo hoho nibara nta n'ikivugwa. Ubu rero hari abasoda bagira batahe mu Burundi basubire mu miryango baheraniwe amezi 20, abandi baheraniwe amezi 16, abandi basoda ntibazi ico bazoshika babwira imiryango iziko wabo amaze amezi hafi 22 mu guhinga agaca ataha atamukate ashiriye umwana. Turasavye umukuru w'igihugu yishire mu mwanya wabo basoda bamazeyo ikiringo nk'ico. Abana baza basanganira ataco babaha,
kandi vyitwa ko bakoreye igihugu, baduhenda ngo turaboneka, yamara baraduhenda. Turibaza ingene muri 2022 babahemvye bagasimba amezi, muri 2023 bagahemba bagasimba amezi, na 2024 bagasimba amezi. None twovuga ko ari ATMIS yoba yagiye irasimba amezi mu guhemba? Nukuri abasoda bararushe. Turasavye umukuru w'igihugu aturenganure. None ko mbona chef d'etat major adufata nk'abakozi bo mu nzu, twoba dukorera umuntu canke dukorera igihugu? Harabuze uwundi yomusubirira kugira agerageze gusubiza icizere mu basoda. Nukuri sino guhenda, igisoda takigarukiye muzoba mwumbwira. Iki gisoda iyo cavuye mwese murahazi, nukuri muzoba mwumbwira. Turasavye mudutambukirize ubutumwa, twinginga nyene cubahiro mukuru w'igihugu aturenganure guko dukorera turarushe pe. Abagomba batahe mu Burundi boba ntibafise ayo bacira n'ayo bamira, ntibabona uko bazoshika mu miryango. Akakamo k'abasirikare karumvikana. General Prime Niyongabo atwara gisoda natanga umuco. Mushikiranganje Marie Chantal Njimbere ajejwe abasoda nashikane ikibazo kigwe muri leta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niyishire mu kibanza c'ingabo atore umuti. Ubuho niwe nyene atwara ubumwe bwa Afrika, niwe agomba bino bibazo no ku rwego rwa Afrika yose natore inyishu. Mbega hoho ATMIS na osomu zitevye guhemba abasoda bacu? Ni kuki igihugu kito yabagarurana ko kiba kizi neza ko azoza? Ni kuki ingabo y'igihugu yopfa nabi kandi yo iba yakoze ibanga igihugu cayitumye? Ntimubona ko Uburundi usanga buriko burisuzu? Menya neza urubuga ijisho ry'umunyagihugu rutanga ubutumwa bw'abanyagihugu uko bubatanze nyene. Ufise ikiyumviro kidasa n'ikivuzwe nawe nyene turamwakira akabeshyuza. Uru rubuga nakaryo gahawe abanyagihugu bumve badafise aho bavugira. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe dahema kuba natwe makuru n'imiganiro vya minsi yose, dahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nayo yacu ya Isange TV. Reka rero kuri utari wafyonda subscribe ufyondeko, nawe wafyonzeko nitekano munezero ntangere. Icyo tukwisabira no gufyonda kuri partage cyangwa se share amaza makuru akagera kuri bagenzi bawe bakamenya ibibera kuri Isange TV. Abakunda cyane mugira amahoro y'Imana.